umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Kw'igenekerezo rya 21 ruhuma ry'umwaka, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Uwo munsi washinzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu mwaka w'2000 kugira ngo kaba akaryo ko kwibuka no kwibukanya ico ururimi kavukire rumaze, uruhara rwago mu iterambere ry'igihugu no kwihereza hamwe ibikwiye gukorwa kugira ngo rutezwe imbere ku buryo rugira ico rufashije kiboneka mu gutsimbatiza ubumwe n'ubuntu mu bene gihugu. Muri uno mwaka icivugo Burundi bwisunze mu gihimbazo uyu munsi ni iki: ururimi kavukire, ishingiro ry'ubumenyi bushikana ku iterambere. Intumbero yo kwerekera kuri ico civugo niyo gutuma abarundi bose bategera ko ururimi ari kirumara mu iterambere, kuko nitwokwibagira ko ariko rutuma abantu bahanahana amakuru, bakigishanya haba mu vya misi yose canke mu vy'ubuhinga. Ururimi nigwo muhora w'ivyiyumviro vyiza, w'indero nziza, eka no w'umwumvikano. Nigo rero runyuramwo inyigisho arizo ziteza imbere igihugu biciye mu guhuriza bene gihugu mu nyifata ibereye, haba mu vyerekeye intungamagara, ugukunda ibikorwa, uguharanira amahoro, eka no mu vyerekeye ubuhinga bwa none butuma igihugu gitera imbere. Bigeze kwikoreshwa ry'ururimi kavukireho n'ibindi, kuko ariko umuntu wese atahura kurusha izindi ndimi, bigasigura ko ibiruvugirwamwo bigira agaciro akabitegera kurusha ivyo arahura mu zindi ndimi mvamahanga. Ni ukuvuga ko mu gihugu uwuvuga mu rurimi kavukire ababwiye benshi kuko ategerwa na benshi, uvuga mu ndimi mvamahanga nawe akababwiye abo bake bazizi bonyene. Leta y'u Burundi rero irifuza gushimika ku ruhara ntangere rw'ururimi kavukire mu iterambere rirama, maze n'abandi bose babimenye kandi babizirikane. Uguhimbaza uyu munsi nakaryo keza ko kwihweza uko twoteza imbere ururimi rwacu kugira ngo rugire uruhara rukomeye mu gihugu iwacu. Uburundi buri mu bihugu bike cyane vyo muri Afrika bifise ururimi rumwe kavukire abana igihugu bose bahurirako. Ivyo rero twovyishimira kuko bisigura ko bitworohera guhanahana amakuru n'inyigisho, mu gihe mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika bakoresha uburyo bwinshi mu kumenyesha bene gihugu imigambi ya leta canke ibindi biba bikenewe kumenyeshwa barinze kubisubiramwo mu ndimi zitari nke zihavugwa canke mu ndimi mvamahanga, kuko arizo zonyene babashobora guhurirako. Abarundi rero tumenye ko twambaye ikirezi cera, dufise itunga rihambaye duhurirako. Twige kuri bungabunga maze bitume twishimiriza tukarushiriza gukunda igihugu cacu ciza. Iciyumviro cyo gukomeza iteka rihabwa ikirundi mu Burundi gishigikiwe n'ishaka rya leta, kuko hari bimaze gukorwa muri iyo ntumbero. Aha twovuga nko kugene leta ihimiriza gukoresha ikirundi mu nama nkarisha bwenge zihuza bene gihugu. Ivyo birafise akamaro kuko bituma twumva ko no mu kirundi bishoboka ko tuvuga n'ibivugwa mu zindi ndimi. Leta irafise ku mutima ishingwa ry'urwego rushinzwe ikirundi, gutyo bizoheza bishoboke ko haboneka amajambo yemewe ahuriweko ajanye n'ubumenyi bwa none mu kirundi. Ivyo vyoca bituma igitigiri c'abiga inyigisho z'ubuhinga congerekana, kuko bitazoba bikiri ngombwa ko abakurikirana bene ivyo vyigwa bose bategerezwa kumenya izindi ndimi. Ivyo vyose rero nivyo tuma dutahura ko dufise ururimi rwiza Imana yaduhaye. Abakuze rero nibarukundisha abana biciye mu kubigisha akanovera kago. Abatohoje n'abigisha nabo bakomeza itohoza rizotuma abantu bamenya vyinshi kuvyekeye ururimi rw'ikirundi n'imigenzo y'ikirundi, turushirizeho gutahura akaranga k'u Burundi. Nihahanga mu rurimi rw'ikirundi, nihahanga amakaranga k'u Burundi. Murakoze.